Peter iyi siragoye kubako iragoye iraruhije ayandi makuru ahubwo nyine utamenye waruzi yuko aba bana ndetse arabi wanje uvuze ngo aba bana nabi wanje uvuze ngo wavyaye canke nabi wawe kubera ari ubareze sindiko ndatahura erega muri gwa rugendo nakubwira cyagihe gwarabandanije urazi ingene vyagenze gute ndazi ko nakubabanje ndazi ko nagushavuye ariko oyavuga iki kugenza gusa nta kinyine sinumva n'amajambo menshi je novugana nawe ndazi naragushavuye madame kandi narakoze icyaha n'Imana irabizi ko nagikoze oya none uzanye ya mahera canke mbwira gusa ibyo twagiye dusezeranye urabizi namba uzanye amahera ata amahera uzanye inzira yakuzanye urabizi habizi ko narindiriye ngo ugezaho mani ngo mama wanje ngo uragiye guca amahera urambwira ko iyi nzu ngo iyi nzu sinzosubira kuyibamwo ngo uzompa amahera ngenda ngo gupanga ngo nzokugurira mbega urazi ibyo wagiye unsezerane uravyibuka wowe uvyibuka ho Rora, chef wangu. Queen. Queen. Rora. Wangu. Queen. Nukosha Consta pole sana ariko kandi mu rundi ruhande iyi nkuru yo iraryoshe ko n'Imana yarakuzigamiye abana ndetse ikakuzana muri runo rugo kugira ngo birerere kuko iyo bagira utanga urundi rugendo rwo kurondera urondera iyo bashwabagiriye iyo bagiye cari kibazo rero kukico numva twogishimira Imana ariko rero haranyerera haraduga ntibaze ngo nicoroshe kino kintu kugisobanurira mugisha kugira ngo mugisha tahure bano bana uravye n'urukundo bakunda sha kumusobanurira n'ikindi kibazo yo reka ni sawa rero ni sawa na buke nyene Mbebasha Roza ni hari Roza si hari Mbega abagore gashamwe mwinjire ugasingora uzi intambara Roza anteje ngo nibishugwa mama nubwo rakaguwovya amagwara go ngurura ruse ngo ahantu rugiye kuruhukira ngo buruhukira kumbe nuko bimeze urazi ibibazo Roza ariko anteza jewe ni hatari sha si hari yaragiye none yagiye aromotse
wari waramuhevye nawe ariko byatewe n'ibibazo gusa nyine burankubiye siko ntagira homba nje kwaka indaro nifise aho ba wewe burya nahuye n'ibibazo byinshi hamwe wanjemba byayangaye hamwe iwawe uba vyase ndavyemeye vyagenze gute ahubwo mugisha ntuzonamubwire ko abana arabi wanje nkiri mwari no rugo yofuba akamfurira akampeza bagasanga neza na neza niwe yanyihambiye ukuntu akunda bano bana eregeje bundi naramugerageje ndamubwira yuko abonye nka nyina w'abana yo babahaye yanyamiriye kure yasamiye mu kirere ndakwinginze uzobe bunsengere ntuzohirahire ngo bibwire mugisha yonyica sha gusa ndi munyinshi naho bimeze uko ariko uko biri kose akaba karabaye kandi nta cyahishijwe munsi y'ijuru nukuvuga ngo nubundi bwose ategerezwa kuzobimenya gusa ndagusezeranije ntavyo ndamubwira gusa sha ayandi makuru utaruzi nani nihetseko erega ngo mbengire mariage ngwiki uno munsi ntekeye amakuru mashasha kandi amwamwe meza ngo mbengire mariage bibibi awe umusirikare rero ubuhosi bwa bwana ubu ngiye shaka uzoza ndengana ivyubahira abantu bagira ngo ako kantu sinumva ingene kazoba karyoshe mu matwi kome ngo ntibinezererewe Peter kome ngo ntumeze neza ntivuguye neza okay ni vyiza ariko ndakubaza ikintu kimwe burya igiti kigukora mu jisho rimwe irya kabiri kirarimena ingorane nibaza huye navyo mu rugo rwa mbere nibaza ko vyakubereye isomo inyigisho ihagije kugira ngo amakosa yo barabaye ubwa mbere ntasubire kuba none urisira yuko bino bintu wavyize ko neza uragisha inama Imana urabisengera wongera uranatekereza uratekana uragisha n'inama umutima wawe urumva yuko uwo muntu uwo musirikare nyene muzobana aramahoro ariko Peter cy'abantu bakino gihe namwe murantangaza murashira imbere ibintu byo gusenga mugaheba mukabiha ikibanza ngira kimwe kirengeye Peter je nkubaze mbega jewe Eric kumujako ko ni narasenze Imana ikambira ego igashira ko d'accord ikambira ko ari sezerano je wanje wabonye twabanya amasezerano ameze gute wabonye yantekereye iherezo rimeze gute ko ari ryo n'uburi kinjya mu mutima ndimo guheba ngo nturike jewe ntabwo nzosubira kuja kugoza Imana ndayibwira ngo ndabira yuko ngo umushere wanje ngo ameze neza cyangwa atameze neza kubera nivyo nayigishije inama mbona atacavuyemo je no kuri ntusubire kungora n'uwo mutwaro nta nuwo ndaguhaye je nahisemwo ntegezwa kubana nawe kandi rero byakiruko ni birebire cyane ariko reka ndakwiganire bwira numve ndakwinginze umbabarire singiri yo kuja ngira ngo amahitamo ni iwawe ubaye ikijuju uragenda ubaye incabwenge naho guma nganda gwekeya ume ivyombo nirire ume bitu nirire aba tubane mu mahoro yego muragishiriye nakubwiye udashaka kubyemera deo hanze Moriki igwa n'umucyo wamwemo w'Imana yera iyanja anasinemba anizegi Yesu gusa
nuko vyagenze. uko nyene Ubu singira homba. Nkwari yarampaye indaro nawe nyene yanyirukanye. ya ntambara ni nyinshi mwisi numva ari ibibazo gusa ngaha naho kuntu bimeze nshuti ntivyoroshe ushobora kubaza Roza iyi telefone kama telefone kuko najewe ngaha ndi mu bibazo gusa Roza araturungikira rayasiyo n'abana ba Eric iyi parcelle no nzu iri ku isoko nagiye kuraba kakagore ka Eric kanterirari kambura ko atamapuro y'akafisi ubu ni kumwe na twana twa Eric ngaha rasiye rayirungika urumva ko naje ntorohewe rero kugura je kuba no guhindara ntuyiguha mugabo ni kibazo mubaze Roza humve ko baje bakagusanga ngaha numva ko zo intambara zikomeye Sawa reka ndamu telefone numve. Sikwisona ntiyitabe. Oui, Rose. Namahoro? Igaje ndi wawe nakubuze kandi bambwiye ko umaze iminsi udataha. Mbe washaho uri hehe? Sa? None uri kumwe na Zamu? Urumva rero uzosubira kugaruka ngaha. What? Wabaye umunteze Bosco? Niwe mwatanguranye? Yasha blague. Ubu rero muri kumwe na Bosco. Ivyo yakubwiye arakubeshe. John namusavye ukuri kw'ivyabaye arakumpisha. Kugira ndamukangisha kugira ndamusigira umwana ngende. Ariko yahisemwe kunta. Kumbe mwari mufise misiyo yo kubana. Ariko Garozi, uzi n'ukuntu nakuguye ko nkagushikana kwa Eric. Wari ndyajya nkuko kose. Sawa. Uguriwe neza ntiyongeza. Kibi nkoreye urakoze. Muraba makara ntimuburubeya. Okay, bigenze gute yakubwiye gute? Ariko undi mugabo. Kwari ibibazo gusa none. Ibintu bizoherera he? None nawe ucuja he? Anje mwibarabara nta kundi. Uvyiteye n'ibimutera isoni. Pore sana kweli. Urumva nyine nivyoroshe. Imana ibane nawe. Nako ni numva twabigenza. Sawa. Uravuga make muko uravuga make. Burya uravye nabi. Umubabaro wa kabiri urashobora kuba munini kuruta n'uwa mbere. Hanyuma ivyo navyo uri kuravuga. Isezerano naho riba ryavuye ku Mana rirateramirwa. Ico waronkiye ku mavi ukizigamira ku mavi. Ikindi naco ni wibagize ko Satani ari umwasi w'ivyiza. Ategerezwa kwinjira aho nyene hari amahoro hari umunezero kugira ngo agerageze arabe ingene yonona uwo mugisha no umunezero Imana yatanze. Mwico gihe umuntu yahawe amasezerano cyangwa uwo mugisha niwe yategerezwa guhagarara kwizamu akabiteramira ku buryo abigwanirira. Hanyuma jewe sindakwankira kuko uwo muntu usije tuzobana niba ari yo mahitamwo yawe na mahoro. Ariko jewe ndakugira inama, genda ubanze usenge ugisha inama umutima wicare uvyiyumvire ko neza ku buryo udashobora gusanga
wahurudutse wafashe ingingo gihutihuti canke watwawe n'ibigumbagumba ukaza gusanga usubiye mu ngorane nk'izo wari wagiyemwo ubwa mbere. Sinzi yuko ntahura. Shapita rero akandi kantu shanku mpora numva nkumva n'umutima wanje haswe gusara ntiyumvisha. Sha kuba umugore w'umusirikare tena afise n'abantu bamugendanira aho ugeze sha baraguha icubahiro abandi nabo bakagira uko mu matwi wanje sindiyumvisha ubwo buryohe ingene buzoshwaramwe. Pita numva mariage ngombe nkore ari yifuta umubabare wanje wose ninarakoze. Ariko ari n'ikindi wari ukwiye kwiyumvisha iyo mwashwanye hanyuma agafata ujya musentira akaba ari wakomaguza canke iyo mufitanye ikibazo kimwe kiri serieux akasha sokoro inkohosha agatumbereza mu gahanga utaranirwa garamye agira ngo ijuru riri hafi. Ariko ndaguteye intege nubandanye ariko ntibagire no gusenga. Hama reka ndakureke usigara amahoro, ariko ico ndakubwiye usigare uraciyumvira, bibwirwa benshi bikumva bene byo. Bani usigara umuzamu. Yaga rero twumve. Kabundi wowe uri ngurukizi. Kwa inoso umuntu ajeyo agusangiye. Ubona aho shaho. Ibisigi vya Eric ntibihera. Naho wahageze. Nekuje nkumenga uje kunkura kwisi. Nibaze ko yatari mu kayinosa cyamamare cy'umugore azi kubaka afise n'indero nziza n'imyico myiza abyara neza. Urazi ko mvaga usohotse. Ntogenda nimvira ku munzu nimvira mu rugo ntabwo ari mvira mu gihugu. Ivyo bitahure muze rero nguri kurankanga nuko nizere ko nzazani ngende ko gahori twagiye rero twagiye ishaka ndakubaze untahuze uyu ni mukayinosa cyane dede mbibikuzanye hamuhuri nduru mu ngo iki buryo ibyo urazi murabibwiye urazi ko navanga aha wowe usohotse ku buryo utazosa kugaruka urakina kusumbisha ariyo ngwara. Ariko ngo burira ntibushika ku mpeshi mbona bwashitse ku mpeshi buryo waravyibaza ko uyu munsi uzobaho. Nta kindi wibagiye. Oya shamberetse ugende uhangane na mukayinosa ngo warabonye ko yagize mariage nanka n'ubuheruka twahuriyeyo agapiripiri katajya abanyange. Wagaye we sha ntako ndimo ndanga je ntako nangaye mbona mengo nawe turi mu rugendo rumwe urambwira aho geje kiva ahubwo je nakimenyereye mateso tubandananye tucikorera nisha. Yewe ngira wararuhutse. None ngorane ziri sindaruhuka ahubwo mbona mengo ubu rero twofatanya urugendo ico bitwaye. Yoza ni hari harubona nikoreye kenda hari umwirabiri Ranguru bukanzi. Hewe nkura ko kaboko wumviriza nejo bundi ninagaruka nkasanga nihuri tuzohuza ubwayi ahubwo uzonkura kwisi n'uwundi munsi sinzi ashobora kugaruka nahanda gusa untunze rumwe ariko zine ziri iwawe ahubwo uzogaruka uvuga ko nkura kwisi rengana we kuntera umwaka n'ofisi undenze.
asama itora urye atari ntayurya asama oya muntu kuri ndagusabye nishaye ndakigutwanye yo bisi nabira by'uwanje apeti sawa das nanjye sindaguha tora das turakungaye apeti ndabibye byose aho biheba byose nakundi reka sindaguhe basi sebo nibyo nkunda byo by'abana b'Imana kandi nabyo wasengeye je nasenze nk'ibishikana ariko bishinzwe okay ama kugeza umwanya ndabona yuko umutima wanje uri kuronka serumu y'urukundo ugatuma uronka mitende ukurangiza ibikomere byose naronse nukuri ariko imbere ko mbandanya ikintu nagomba kuvuga urazi gusoma mu gitabo iyi bintu byanditse yeah someranya Chubimbwira ndaba mu maso I love you. Wow, welcome, thank you. Apeti rero ivyo gusa binera intege yo kubandanya mvuga ibindi bintu kuko ndatangaye ingene wazindutse saa 11 uje kunekera icyayi hajya mu rukundo umuntu arinze akora ikintu cyitwa akigoro abagukunda kandi ndazi utabeshanye muri iryo rayura uranekereza kuko nanjye nabyumvise muri mpamvu narenda kurota aya uno mwanya yiza unyeretse umutima unyeretse mundemeye yuko ngiye kwegereza abana biwawe mu bana amanazo yo kugira kandi muri mwiza rwose kandi ndagukunda so beautiful igitanda cyanje nigishashe sinzi ko cyo kinsasi aho uranzimije unkuye ku ngazi ya 4 shikanye ku ya 2 narakubwiye ko ntigeze niva yanga kandi no sinzigera niva yanga burya rero atamari yaje ntacabaye ivyo bindi byose nzobikora cyabanje mariage ntukagwe nuko nazindutse nakumva nyene byanje mu nyene kuvuga nka gutekera icyayi tugasangirira hamwe ku meza ko urazi ko nakunda ibintu byo kuja mu kabari nibyo my queen my heart ndavyemeye nzobikurikiza my husband akaye kararyoshe namwene ko araryoshe Mole, wai. Karashubushye. Constance, ndagere ndarengutse. Constance witere. Ni sawa. Urameze neza. Okay. Wari wambwiye ko nkeneye nari ndengutse kugira ngo mbarire. Murakoze cyane kwa mutwitabye banyakubahwa. Hama ikibazo nari mfise nashaka kubitura no kubamenyesha. Nagombe ndababwira yuko ngombe ndabazanire uwundi mukozi ashobora kunsubirira. Uwundi mukozi? Ugira uje he?
je ngomba gutaha mu rugo abavyeyi baba bankumbuye kandi numva vyo bangombwa ko naje notaha. None ugomba uje muhira kubera ikiga Constance n'amafaranga make ndaguha. Oya ahubwo Imana ibaha umugisha mu mpembo umushahara ukwiye. Ariko Constance ndakubwire mushikanje hano yakuzanye aguhemba amafaranga atarenga 20,000 gusa. Maze kubona ukuntu tubanye no kumufata abana banje neza ndakongera amafaranga 30,000. Uno munsi naguhemba 50,000. Ariko uri kurambwira ibintu byo kugenda no kunzanira abandi. Naho ndi mukobwa yonderera abana neza nkawe. Nukuri ngira amafaranga ashobora kukongera basi mugabo gume ondereye abana. Nyakubahwa nukuri nzokuzanira umukobwa akerebutse akiri muto azoshobora kukurabira abana neza. Jewe nukuri ndabashimira aho mwari mugejeje. Imana ibaha umugisha. Harageze yaho numva yuko naje notera yindi ntambwe nkagera ku rundi rugero. Nukuri munyihanganire nukuri kandi muzamukoze. Si kuvuga ngo n'amafaranga makeyi, oya nukuri amafaranga mwampimba yarambereye kandi yarankuye kandi nayashima. Giye muhirape. N'abavyeyi ugiye kubakoza iki cyangwa ugiye kubamarira iki? Nukuri ndakumva kandi ndabutahura ariko wihangane ndakubwize kuri igitumye ngenda ngira niho wo ntahora. Imyaka mfise mengo irabereye urugo ngomba gukora mariage. Sa? Ya. Mariage? Mariage nyene irya sanzwe nzi niyo ugiye gukora? Wewe Constance? Nega Imana ni nziza yantituruye. Hana yo mwijuru. Constance ni ugire mariage? Mbeguye kuyikorana n'umuhungu yowe. Waheye? Ndafise umuhungu. Ndafise umuntu ankunda cyane. Aheruka kuva hanze ni umusirikare. Yewe gayewe. Sa? Umusirikare? Wewe abasirikare wowe ubazi? Hariho abasirikare Constance bamwe usanga agenda akoresha abana bakiri bato bato nkawe asiga umugore muhira wanashimwe ugasanga afise abana kuva kuri 3 kuduga. Constance niwo bire kukanderera abana. Ega nyine naje kubaka rega kubaka n'umugambi w'Imana kandi kubaka n'ibintu biryoshye. Nene uguma ndumuyaya kugeza imyaka ingana narakurereye abana byagenze neza ahubwo nawe uzoshira uve mu ruganwe rw'abajene kandi ntarageze ko bubaka. Je arankunda n'umusirikare yemerwa n'igihugu kandi byo kuvuga ngo ntibubaka hajya hubaka umuntu ni hubaka igisirikare ni hubaka igipolisi hubaka umuntu umutima w'umuntu. Gezaho rero umbiriza reka tubireke je ntitwaguma tuganira ibyo bintu ko ntibiri ko birampumuriza neza. Genda nzanira amazi genda. Mariage? Wapi? Yesu